ndabaramukije bakundwa inshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe n'umugisha ukomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga, tuyage ku ijambo ry'Imana no ku mugambi wayo uhwanye n'iki gihe. Ikigwa cyacu cyo muri uyu mwanya ni ibanga ry'Ubutumwa bw'Umumalayika wa Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi. Nicyo gituma tugira dusome icyanditswe cyo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16, aho Yesu Kristo avuga ati, jewe Yesu ntumye umumalayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ese Imana yohezagira imitima yacu ikayihezagiza ijambo ryayo kandi ikatwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Ibanga ry'Ubutumwa bw'Umumalayika wa Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi. Kugira ngo dushobore gutahura iki kigwa cyacu, dukeneye kumenya ingene Imana biciye mu bihe bito bito no mu biringo binini binini. Buri gihe Imana yagiye iza irarungika umuvugishwa ntumwa, kandi kuri uwo muvugishwa haraje ijambo ry'Imana mu gihe Imana yamurungitsemwo, kandi uwo yabaye ijwi ry'Imana, yabaye akanwa k'Imana kwihanga ku bantu b'Imana bose, kuko Imana ishyira ijambo ryayo mu kanwa k'umuvugishwa ntumwa yo irungitse muri buri gihe gito, ndetse no muri buri kiringo kinini cyangwa dispensation. Kandi buri gihe uko kugaragara kw'Imana ko mw'icyo gihe kuza biciye muri uyo muvugishwa, kandi no kugaragara kw'Imana kuba ari ukugaragara kw'Imana mu buryo buciye bugufi biciye mu gitwikirizo cy'umubiri, umubiri uciye bugufi usanzwe, uwo Imana ibigaragariyemo muri mpwemu yera, kandi irashyira ijambo ryayo muri uyo muntu. Uwo muntu akavuga iryo jambo asizwe na mpwemu w'Imana. Mu gusubira mu vyagezwe ikigabane cya 18 umurongo wa 15 kabandanya haravuga hati, Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mu biwanyu, azaba ari we mwumvira. Bizoba nk'uko mwabisabye Uhoraho Imana yanyu muri Horebu kuri wa munsi mwari mukoranya, no kuvuga ku musozi Sinayi, aho mwavuga muti, ntidusubire kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yacu no kubona ujya muri ruhambaye ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati, ibyo babivuze neza. Ati, nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe, no kuvuga ameze nka Mose. Ati, nzoshyira amajambo yanje mu kanwa kiwe. Mbega Imana amajambo yayo iyashyira he? Mu kanwa k'umuvugishwa irungitse. Nawe azobabarira ibyo ndamugeze vyose. Ati, kandi utazokumvira amajambo yanje, uwo azovuga mu izina ryanje, nzobimuhora. Mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa ikigabane cya 3 umurongo wa 18 kugeza kwa 23 ho haravuga hati, nzomurandura mu bantu. Nukuvuga yuko uwo muntu ahomba atakaza uburenganzira bwose bwo kuba uwo mwihanga mu bantu b'Imana, kandi mu yandi majambo atakaza uburenganzira bwo kuronka ubugingo budashira. Rero vyongeye nimurabe ingene n'umwa Petero mutagatifu nawe atubwira mu cete ciwe cya 2, aratubwira uku gukurikira.
reka turabe ikigabane icyo ari cyo. Ni mu cyete kiwe cya mbere, icyete cya mbere cya Petero, ikigabane cya mbere umurongo w'icumi kugeza ku wa 12, aravuga ati, ibyako gakiza bavugishwa n'Imana ari bo bavuze ubuntu mwari muze muhabwe, barabirondera barabisesa, basesa igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo cyerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo. Uwo yavuga yatagura iby'imibabaro ya Kristo bitari bwabe n'iby'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwagira buze buyiherukire, kandi bahishurirwa yuko atari bo babyikorera ariko ko ari mwebwe babikorera. Nibyo none mumaze kubarigwa n'abababwiye ubutumwa bwiza, bavugishijwe na mpwemu yera yatumwe ava mu ijuru, kandi ivyo abamarayika bifuza kubirunguruka. Rero murabona ingene Petero mutagatifu atubwira ko abavugishwa bo mu isezerano rya kera bahanuye bavugishijwe gute. Aravuga ati, ivyako gakiza abavugishwa n'Imana ari bo bavuze ubuntu mwari muze muhabwe. Aravuga ati, barabirondera barabisesa, basesa igihe icyo ari cyo n'ibimenyetso byacyo cyerekanwa na mpwemu wa Kristo yari muri bo. Muri bo hari mpwemu wa Kristo, niwe yatangaza imbere y'igihe imibabaro ya Kristo, agatangaza n'ubwiza bw'uburyo bwinshi bwari kuza buyiherukira. Rero nimuraba ingene mpwemu wa Kristo wari ari mu bavugishwa, muraba ingene yigaragaza biciye muri bo. Yaravugisha abantu biciye mu bavugishwa biwe, kuko ijambo ryiwe yarishira mu kanwa k'abavugishwa biwe. Kuko mpwemu w'Imana kugira ngo avugishe abantu, avugisha ihanga, akenera kuba afise igitwikirizo cy'umubiri. Uwo mubiri ukavugisha abantu mu rurimi rw'abo bantu, mu rurimi rw'abantu, mu rurimi rwo ku isi. Kandi Imana buri gihe ihagurutsa umuvugishwa imuhagurukirije abantu muri abo bantu nyene bavuga ubwo rurimi nk'ubw'uwo muvugishwa. Icyo nicyo gituma tubona ko hagati mu ihanga ry'Ababurayi Imana yahagurukije abavugishwa uva mu gihe ujya mu kindi, kandi mpwemu w'Imana, mpwemu wa Yesu Kristo yari ari muri abo bavugishwa mu buryo, mu rugero rw'umugabane uhwanye na buri gihe, mu gushyitswa kw'isezerano ryo muri buri gihe. Kandi turabona kwabo babaye umucyo w'Imana ugaragariye muri buri gihe. Nicyo gituma Yesu ariko aravuga kuri Yohana Umubatizi, avuga ko Yohana Umubatizi yari toshi ryaka, ni ukuvuga ngo yari itara ryari ridometswe ku muriro ririko riraboneshereza abantu. Kandi Yesu yaravuze ati, kandi mwamaze igihe muhimbawe no kugendera muki mu mucyo wiwe. Barifuje, barahimbawe no kugendera mu mucyo wa Yohana Umubatizi no gutahura ivyanditswe mu buryo bushingiye, kuko Yohana Umubatizi yariko aravyigisha. Kuko umucyo wa Yohana Umubatizi, mu mucyo wa Yohana Umubatizi aho abantu bari bizeye Imana, abariko barakira Yohana, abariko barabona ibintu nk'uko Yohana yariko aravyerekana akoresheje uwo mucyo w'Imana wari ugaragariye muri we. Yohana yabaye umwe Eliya yari kuza kugira ngo ategurire inzira ukuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi icyo nicyo gituma habayeho umucyo mu ihanga ry'Abaheburayo mu kuza kwa Yohana Umubatizi. Ariwe yabaye umuvugishwa n'Imana, ntumwa w'intambuko y'indwi cyangwa igihe cy'indwi cy'ishengero ry'Abaheburayo mu gihe cy'ivyagezwe. We yabaye itara rigira indwi riri ku gitereko kw'amatara cy'ishengero ry'Abaheburayo. Ishengero ryari rihwanye n'iyo ntambuko yo mw'ico gihe. Ariko mu uwo mwanya Yesu yaravuze ati, ariko jewe mfise ikinshingira intahe kuruta Yohana. Kuko Yesu kubera ko ari umucyo w'isi, yari afise umucyo mwinshi kurusha Yohana. Nuko rero yari afise ikimushingira intahe kuruta Yohana. Yohana yabaye umucyo, itara ridometswe ku muriro ry'indwi ku gitereko kw'amatara cyo mu ntambuko y'indwi y'ishengero ry'Abaheburayo.
itara ryaboneshereje ihanga ry'Abaheburayo abamwakiriye, ariko muri uwo mwanya Kristo kubera ari umucyo w'isi ntiyari kuboneshereza hagati mu ihanga ry'Abaheburayo gusa, ahubwo yari kuboneshereza mu isi yose y'ivi ikagera, kubera ko we ari umucyo atari uwa Isirayeli gusa, ahubwo akaba ari umucyo w'isi yose. Rero murabona ingene umucyo w'isi, umucyo w'Imana uza ugaragaye ukaboneshereza abo bose utegerezwa kuboneshereza. Iyo uwo mucyo uje uri mu mubiri w'umuntu, hagashyitswa intumbero y'ukuza k'uwo mucyo. Iyo uwo mucyo wigaragarije mu mubiri w'umuntu, iyo iryo sezerano rishikijwe, aho haba hari umucyo wo mw'ico gihe gito cyangwa ikiringo kinini, dispensation. Umucyo kuri abo bantu baba bafise isezerano ry'uko baronka uwo mucyo kugira ngo ugaragare. Rero nimurabe ingene Imana yagiye iravuga biciye mu bavugishwa bayo. Imana irabivuga biciye mu muvugishwa Zekariya mu kigabane c'indwi umurongo wa 11 kugeza ku 12. Kandi uko niko Imana yaboneshereje ihanga ry'Abaheburayo uva mu gihe uja mu kindi. Haravuga ati ariko banka kumva, bande ihanga ry'Abaheburayo bantera ibitugu, biziba amatwi ngo boye kumva, mbere bikomantaje imitima imera nk'isare, ngo boye kumva ivyagezwe n'amajambo horaho nyen'ingabo yarungitse muri mpwemu wiwe, ayavugira mu bavugishwa nawe ba kera. Imana yararungika muri mpwemu wayo, muri mpwemu yera, aya majambo yose biciye mu bavugishwa b'Imana. Ariko ihanga ry'Abaheburayo ntibemeye kumva ijwi ry'Imana biciye mu bavugishwa bayo. Mu Baheburayo ikigabane ca mbere umurongo wa mbere naho ukabandanya, haravuga hati kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe vyinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba samuragwa wa vyose, kandi niwe yahaye kurema isi. Murabona ya Mana nyene yavuga biciye mu bavugishwa ikavugisha ihanga ry'Abaheburayo. Mu uyu mwanya Pawulo mutagatifu aravuga ati muri iyi minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba samuragwa wa vyose. Kandi kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000 Imana ivuze biciye mu mwana wayo hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, aho mpwemu w'Imana yari ari mu mubiri w'umuntu agaragariye muri wa musore w'umubaji w'i Nazareti yitwa Yesu. Aho Imana yari kwiravuga biciye mu mwana wayo ivugisha ihanga ry'Abaheburayo mu minsi y'iherezo. Kandi kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000, kandi kugeza n'ubu turacyari mu minsi y'iherezo, kuko iminsi y'iherezo imbere y'Imana ku biremwa abantu bo ni imyaka 3000. no kuvuga ko ari iminsi 3, iminsi 3 ariyo buri munsi muri iyo ugizwe n'imyaka 1000. Kuko Petero mutagatifu mu kigabane ca 3 mu cete ca 2 ca Petero umurongo w'8 aravuga yuko umunsi umwe ku Mana ari nk'imyaka 1000 n'imyaka 1000 nayo ikamera nk'umunsi umwe. Na Zaburi ya 90 umurongo wa 4, Zaburi y'umuvugishwa n'Imana Mose itubwira nk'ivyo nyene, nayo irashinga intahe yuko umunsi umwe ku Mana ari nk'imyaka 1000 kuri twebwe. Rero turashobora gutahura icyo ari cyo iminsi y'iherezo. Iminsi y'iherezo ku Mana ku biremwa abantu bo n'ibimpumbi 3, ikimpumbi kigira 5. Icyo kimpumbi cyatanguye igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 4 n'imyaka 7 y'amavuka. Harimo n'ikimpumbi cya 6 rero hamwe n'ikimpumbi c'indwi. Rero kugeza ubu haramaze guhera imyaka 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu. Nuko rero kugeza ubu turi mu kimpumbi kigira 7, ari uwo munsi w'iherezo. Kandi vyongeye uwo munsi witwa umunsi w'umwami, umunsi w'Imana. Rero nimurabe ingene umunsi w'iherezo uwo Yesu Kristo yavuze ko muri Yohana mutagatifu ikigabane ca 6 ku murongo wa 39 kugeza ku wa 40. Murabona uwo munsi w'iherezo, murabona ingene cyari kimpumbi kigira 7, kuko n'uwo munsi w'iherezo ku Mana imbere y'Imana. Yohana mutagatifu ikigabane ca 6 umurongo wa 39 kugeza ku wa 40 haravuga hati kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko mu byo
yampaye byose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Ni ryari Kristo avuga ko ibyo data agomba ko bizogaragara habaye izuka ry'abapfiriye muri Kristo? Avuga ko ari ku munsi w'iherezo. Yesu Kristo azoshitsa ibyo data agomba. Ku bijyanye n'abapfiriye muri Kristo, azobishitsa abazuye ku munsi w'iherezo. Arabandanya avuga ati, kuko iki ari cyo data agomba. Agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Nimurabe ingene Yesu bundi bushasha avuga ati, nanje nzobazura ku munsi w'iherezo. Kandi tubandanije dusomeka ikigabane cyose cya 6, twobona ibindi bibanza bibiri aho we avuga ati, nanje nzobazura ku munsi w'iherezo. Rero byaramaze kugenwa gushingwa na Kristo kwizuka we, izuka ry'abera bagiye. Iryo zuka azorikora mu gihe ikihe? Ku munsi w'iherezo, no kuvuga mu kimpumbi kigira 7. Nicyo gituma naho ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryagumye rirorereye ririndiriye ukuzuka kw'abizera bagiye muri iki gihe giheze, muri iyi myaka 2000, izuka ntiryabaye. Muri iyi myaka 2000 iheze, izuka ry'abera bo mu isezerano rishasha, kuko Kristo yasezeranye ko iryo zuka ryari kuzoba ku munsi w'iherezo mu kimpumbi kigira 7. None ni mu mwaka uwuhe wo ku munsi w'iherezo? Ni mu mwaka uwuhe wo mu kimpumbi kigira 7? Ivyo tugiye kubimenya. Yesu Kristo niyazura abera bo mu isezerano rishasha, hanyuma natwe bariho turi bazima tuzoca tubiki? Niki kizotubako? Tuzohindurwa. Nuko rero uguhindurwa kwacu nako nyene kuba ku munsi w'iherezo, nk'uko ari naho habera n'izuka ry'abapfiriye muri Kristo. Kuko bwa mbere habanza kuba izuka ry'abapfiriye muri Kristo, hanyuma naho hakaba guhindurwa kwa twebwe abakiriho turi bazima. Rero nimurabe mwumve ingene Kristo yatanze iri sezerano, kandi murabona ko yaritanze kandi azorishitsa mu kimpumbi cy'indwi, ari wo munsi w'iherezo. Mbega none Kristo yariko arakora iki muri iki gihe cyose cy'iyi minsi 2 y'iherezo ya mbere? Yari ari mu ijoro ariko aravugira abantu mu kibanza cy'ahera cyane ku mutemere wo guhongerako, kandi yagumye ariko arahamagara yegeranya abatoranijwe bo mu ntambuko ziwe zitandukanye canke ibihe vyiwe bitandukanye vy'ishengero, mu ntambuko ndwi canke ibihendwe vy'ishengero ry'abanyamahanga, biciye muri buri mumalayika ntumwa wo muri buri gihe. Muri abo bamarayika ntumwa bari barimwo mpwemu wa Yesu Kristo, ariko arahamagara yegeranye intama ziwe nk'uko we yabisezeranye muri Yohana mutagatifu ikigabane c'10 umurongo wa 14 kugeza ku 16, aho yavuze ati, ni jewe mwungere mwiza, ndazi intama zanje, n'izanje ziranzi, nk'uko data nzi nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje, kandi mfise n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo. Izo n'abanyamahanga, n'abatoranijwe bo mu banyamahanga. Abo bazoba bagize ishengero ry'Umwami Yesu Kristo mu gihe umwe wese yemerewe kubamwo. Abo n'abazoba bagize uyu mubiri w'ibanga w'abizera. Aravuga ati, nazo nyene birankuye kuzija imbere nkazizana, zizokumva ijwi ryanje, hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe, zizokumva ijwi ryiwe. Mbega ni gute zizokumva ijwi rya Kristo? Zizoryumva biciye mu mumalayika ntumwa wo muri buri ntambuko, uwo Kristo ashiramo ijambo ryiwe, kandi iyo ntumwa iravuga iryo jambo, zigahamagagwa intama za Kristo, abatoranijwe b'Imana bo kuva mu gihe uja mu kindi.
kuko izo ntumwa zivuga zihumekewe na mpwemu wa Yesu Kristo, zikavuga amajambo Yesu Kristo ashyize mu kanwa kazo no mu mitima y'izo ntumwa. Kandi icyo nicyo gituma uva mu gihe ujya mu kindi. Zagiye ziraza mu mubiri w'ibanga wa Kristo, bagiye baraza batoranijwe b'Imana, arizo ntama z'umwami Yesu Kristo, izo data yamuhaye. Ziba ziriko ziraza mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, ariko ruhongore rw'umwungere mwiza. Kandi aho rero we araziragira, akaziragiza ijambo ryiwe biciye mu mumalayika ntumwa wo muri buri gihe. Mu gihe intama zo muri buri gihe ziba zemerewe kubamwo, intama zo muri buri mwanya. Rero murabona ingene umwungere mwiza ari we yari kuzoba ariko arahamagara yegeranye intama ziwe, ariko aravugisha intama ziwe, azivugisha rimwe na rimwe gushika ku bugingo bwazo, ku mitima yazo. Gutya ariko arazihamagara biciye mu ntumwa yo muri buri ntambuko. Kandi turabona ko uva mu gihe uja mu kindi harabayeho ikibanza aho umuhamagaro wa Kristo, aho ubutumwa bwa Kristo bwaje biciye mu ntumwa yo muri buri gihe. Kuko intumwa yo muri buri gihe iba ari akanwa ka Yesu Kristo, ahaba hari ijambo rya Yesu Kristo umwungere mwiza, ariko arahamagara intama ziwe, kandi ariko arazishyira mu ruhongore rw'iwe, ari wo mubiri w'ibanga wa Kristo, ari ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Iryo kandi ryitwa ingoro yo mu buryo bw'impwemu y'umwami Yesu Kristo, canke inzu y'Imana. Rero murabona ingene ivyo vyagiye biraba muri iyi myaka 2000 iheze, muri izi ntambuko ndwi canke ibi bihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Kristo yaragaragaye mu buryo bwa mpwemu yera biciye muri Paulo, kandi Paulo yavuga ati sije nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe. Uko niko vyagenze no kuri buri umwe mu bandi bamarayika ntumwa nabo, kuri Irene, Marte, Colomba, Luther, Wesley na William Marion Branham. Kristo yarari muri bo agaragaye mu buryo bwa mpwemu yera, ariko arashyira ijambo ryiwe mu kanwa kabo, nabo bariko baravuga iryo jambo bahumekewe, basizwe na mpwemu yera. Kandi intama za Kristo nazo zaba ziriko zirumviriza iryo jambo mu gihe zemerewe kubamwo, kandi zaba ziriko ziregeranizwa mu ruhongore rw'umwami, ariryo shengero ry'umwami Yesu Kristo, aho bakirira Kristo nk'umukiza wabo, hanyuma bakaronka mpwemu wa Kristo. Gutyo bakaba bavukiye mu nzu y'Imana, mu ruhongore rw'umwami, bakaba bavutse nk'intama z'umwami, izironka ukuvuka ubugira kabiri mu nzu y'Imana, mu ruhongore rw'umwungere mwiza. Aravuga ati hazoba umukuku umwe n'umwungere umwe. Uwo mukuku ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo, uwo mwungere nawe ni umwami Yesu Kristo, agaragaye uva mu gihe uja mu kindi, agaragaye biciye mu mumalayika ntumwa wo muri buri gihe, agaragariye mu kibanza gishikirizwamwo buri gihe. Imana ikaharungika intumwa yayo yo mw'ico gihe. Mu nyuma hamaze guhera izi ntambuko ndwi canke ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga, mbega ni ikihe kindi kintu Imana ifitiye intama zayo mu gihe cya nyuma? Imana izifitiye umuhamagaro wa nyuma, kuko iyo havuzwe igihe cy'iherezo, aho rero Imana itegerezwa gushitsa ibyo yasezeranye byose byo mu gihe cy'iherezo. Nuko rero hategerezwa kubaho inzamba y'iherezo, hategerezwa kubaho umuhamagaro wa nyuma, hategerezwa kubaho intumwa ya nyuma, hategerezwa kubaho kugaragara kwa nyuma kwa Kristo, hategerezwa kubaho ihanga rya nyuma cyangwa abatoranijwe ba nyuma bazoba bari ku isi, aribo bazokumviriza inzamba y'iherezo, bazokumva ijwi rya Kristo. Ariko aravuga biciye mu muvugishwa wiwe ntumwa wa nyuma, ari we azoba ari mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kandi uwo ni umumalayika w'umwami Yesu Kristo, kandi uwo azazanye ubutumwa bwa nyuma. Ubwo butumwa bushushanyirijwe mu nzamba ya nyuma, bugereranijwe n'inzamba y'iherezo canke ijwi rirenga ry'inzamba.
ari ryo jwi rya Kristo riboneka mu byahishuriwe hano ikigabane cya mbere umurongo w'10 kugeza ku w'11. Iryo jwi Yohana intumwa yararyumvise ari ku munsi w'Imana. Yohana mutagatifu aravuga ati, avuga uku gukurikira mu byahishuriwe hano ikigabane cya mbere umurongo w'10 kugeza ku w'11, ati ku munsi w'Imana nari muri mwemu. Yari ku munsi w'uwuhe? Yari ku munsi w'umwami, ari wo munsi w'iherezo, aricyo kimpumbi kigira indwi. Numva inyuma yanje ijwi rirenga nk'iry'inzamba. Mbega yumvise iki? Ntiyumvise inzamba, ahubwo yumvise ijwi ry'umuntu rimeze nk'ijwi rirenga ry'inzamba. Reka turabe mwene iryo jwi, mwene iri jwi rirenga ry'inzamba. Iri jwi rirenga ry'inzamba rivuga riti, ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uw'iherezo. Mbega Alfa na Omega ninde? None uwa mbere n'uw'iherezo ninde? N'umukundwa wacu mwami Yesu Kristo. Ni ijwi rya Yesu Kristo ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Ariko aravuga biciye mu muvugishwa ntumwa wiwe wo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Rero reka turabe ibintu Kristo azoba ariko aravuga biciye mu mumalayika ntumwa wiwe. Reka turabe ibintu Kristo yasezeranye ko amenyesha ishengero ryiwe kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Mu byahishuriwe hano ikigabane cya 4, Yohana bundi bushasha arongera kumva iryo jwi rirenga ry'inzamba. Ni ukuvuga ijwi rya Kristo riravuga, haravuga hati mu kigabane cya 4 mu byahishuriwe hano umurongo wa mbere haravuga hati, hanyuma y'ivyo ndavye mbona mu ijuru urugi rwuguruye, kandi rya jwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba. Ngaha raba rirahari rya jwi rirenga nk'iry'inzamba bundi bushasha. Rirambwira riti, duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Mbega ni iki risezerana kuvuga iri jwi ry'inzamba? Risezerana kuvuga ibintu bigiye kubaho hanyuma y'ibi vyamaze kuba muri iyi myaka 2000 iheze, mu ntambuko ndwi canke ibihendwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Rero Kristo akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba arereka ishengero ryiwe ibintu bibera ngaha, kandi uko bigenda birashitswa agenda aravyerekana ashingira intahe ibiriko birashikirizwa mu bwami bw'Imana mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Kandi nk'uko yavuze biciye mu bamarayika ntumwa ndwi mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, azoba ariko aranavuga biciye mu mumarayika ntumwa wiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Icyo nicyo gituma Kristo akoresheje ijwi ryiwe nk'inzamba cyangwa nk'ijwi rirenga ry'inzamba arasezerana kumenyekanisha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Kandi aho Kristo aba ari ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami ahagaragariye mu muntu aba agaragariyemwo, azoba ariko aravuga akoresheje iryo jwi rirenga ry'inzamba, kandi azoba ariko aratwereka ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Ni ukuvuga ko azoba afise umuvugishwa n'Imana ntumwa ngaho kugira ngo abe agaragariye muri we, kandi biciye muri uwo avugishe ishengero ryiwe akoresheje iri jwi nk'ijwi rirenga ry'inzamba, aheze arimenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba. Nk'uko yavugishije Yohana intumwa ari we yashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo hamwe n'abamarayika baryo, abamarayika ntumwa baryo. Ubu rero ku munsi w'iherezo ishengero ry'umwami Yesu Kristo naho nyene rirumva ijwi rya Yesu Kristo nk'uko ishengero ryagiye rirumva iryo jwi muri buri gihe biciye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Rero murabona, murumva ko ari Kristo, kandi murumva uwo azobicishamwo. Kristo muri mwe muyera kazoba
ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6 haravuga hati, arambarira ataya amajambo nayo kwizegwa kandi n'ay'ukuri, kandi umwami niyo mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumalayika wiwe kwereka abagurano biwe ibitegerezwa kuba vuba. Nibiciye muri nde herekanwa ibi bintu bitegerezwa kuba vuba? Vyerekwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo, rikavyerekwa biciye mu mumalayika w'umwami Yesu Kristo, kuko mu mumalayika ntumwa wiwe hazoba hari Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, ariko aravugisha ishengero ryiwe nk'uko yari ari mu ntumwa yo muri buri gihe mu ntambuko ndwi z'ishengero ryiwe, ariko aravugisha ishengero ryiwe muri buri gihe. Ubu naho azoba ari mu muvugishwa ntumwa wo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka ku munsi w'iherezo, kandi azoba ariko aravuga akoresheje iri jwi rirenga ry'inzamba. Ni ukuvuga ko azoba ariko aravuga akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariko aravuga ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi azoba ariko arahishurira ishengero ryiwe ibanga ryo kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe ku munsi w'iherezo. Azoba ariko aramenyesha ishengero ryiwe ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe, kuko nk'uko Yesu Kristo yaje agaragariye mu mubiri w'umuntu, agaragariye muri buri mumarayika ntumwa muri buri gihe, kandi biciye muri buri mumarayika ntumwa yaravugishije ishengero ryiwe, yaravugishije abana biwe, kandi yarabamenyesheje ibintu bo bategerezwa kumenya muri ivyo bihe, muri ico gihe. Ubonaho ku munsi w'iherezo ukuza kwa Kristo ku ishengero ryiwe, nk'uko muri buri gihe uko kuza kwabereye mu mumarayika ntumwa wo muri buri gihe. Mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka naho ukuza kwiwe kuzobera mu mumarayika ntumwa wiwe, mu mumarayika uwo we atuma arungika ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Haravuga hati, arambarira ataya amajambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibintu bigira bibe vuba. Nibiciye muri nde yereka ishengero ryiwe, hanyuma nahakereka ihanga ry'Abaheburayo ibi bintu byose bigira bibe vuba? Avyerekana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, kuko mu mumarayika ntumwa wiwe aho niho Yesu Kristo ashira ijambo ryiwe, niho ashira ubutumwa bwiwe bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bwiwe bw'inkuru nziza y'ubwami, ari bwakoresha mu kutumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, ivyo we yasezeranye ko yari kuzotumenyesha. Kandi yaratubwiye ati, duga uze hano, duga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, ariho we ku munsi w'iherezo yari kuzoba ari mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aravugisha ishengero ryiwe, ariko ararimenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka no mu kiringo kinini cy'ubwami. Rero nimurabe ubutumwa bw'umumarayika w'umwami Yesu Kristo bwari bwo, ni ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bushushanijwe mu nzamba ya nyuma cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba. Iyo nzamba n'intumwa Pawulo mutagatifu nawe yarayivuze ko mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 50 cyangwa wa 49 ukabandanya havuga ati, kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'umukungugu niko tuzokwambara n'ishusho y'uw'ijuru. Ni ukuvuga ngo tuzokwambara ishusho ya Kristo, kuko tuzoronka ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Kandi igihe twizera Yesu Kristo tukaronka mpwemu wiwe yera, aho twaronse ishusho ya Kristo, twaronse umubiri wa teofaniya, ariyo shusho ya Kristo, kuko teofaniya ni ishusho ya Kristo, ishusho y'Imana.
arabandanya atubwira ati ariko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko ab'inyama n'amaraso badashobora kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitaragwa ibitabora. ni ukuvuga yuko tutoshobora kubandanya tubaho ibihe bidashira turi muri iyi mibiri idashaje ngo ipfe, hama iyi mibiri ibore, kuko iyi ni imibiri ibora. Pawulo mutagatifu rero aha agira tubwire ibanga iryo twebwe dutegerezwa gutahura. Aravuga ati ndababarira akabanga, iri ni rimwe mu mabanga akomeye yo mu bwami bw'Imana. Ntituzosinzira twese, no kuvuga yuko atari twese tuzotegerezwa kubanza gupfa, ariko twese tuzohindurwa. No kuvuga yuko twese tuzoronka umubiri uhoraho, kandi tuzoronka ishusho na kameremere vy'umwami Yesu Kristo. Aravuga ati mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba yihereza izovugira. Ngiyi bundi bushasha ya nzamba, aho inzamba yihereza izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazugwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara kutabora, kandi uyu mubiri upfa nawe ukwiye kuzokwambara kudapfa. Kubera iki? Kugira ngo bikunde ko tubaho ibihe bidashira turi mu uwo mubiri uhoraho, uwo tugiye kuronka. Rero ni murabe ingene Pawulo mutagatifu atubwira ko iki kintu gikomeye, aho abapfiriye muri Kristo bazozuka bari mu mubiri uhoraho, natwe abakiriho turi bazima tukazohindurwa. Pawulo mutagatifu avuga ko bizoba mu gihe aho inzamba y'iherezo izoba yavuze. Kristo nawe avuga yuko izuka riba ku munsi w'iherezo. Rero inzamba y'iherezo n'uwuhe munsi yari kuzovugiramwo? Ni ku munsi w'iherezo, ku munsi w'Imana, nk'uko intumwa Yohana mutagatifu yaryumvise mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane ca mbere umurongo w'10 kugeza ku w'11, no mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane ca 4. Ijwi rya Kristo Yohana mutagatifu arongera akaryumva rimubwira riti, duga uze hano nkwereke ibizobaho hanyuma y'ivyo. N'umuhamagaro wa Kristo ahamagara ishengero ryiwe, ari wo muhamagaro washushanijwe ugereranirijwe mu muhamagaro uwo Yohana yahamagaye Yohana mu kigabane ca 4 kugira ngo aduge hejuru. Rero bishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo rirumva uwo muhamagaro, kandi riraduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho rizoba ririko rirabona ibintu vyose Yohana yaboneye mu ijuru. Igihe yaduga mu ijuru akabona mu ngoro yo mu ijuru mu kibanza cyahera cyane, akahabona Imana yicaye mu ntebe yayo, kandi yabonye Imana ifise agatabo k'ibimatanijwe ndwi mu kuboko kwayo kw'iburyo. Rero ibyo byose ubu bitegerezwa guhindukira ukuri mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Nico gituma ubutumire ari ubwo kuduga mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, aho twese tuzokumvira ijwi rya Kristo ryumvikana nk'ijwi rirenga ry'inzamba. No kuvuga ngo tuzokumva ijwi rya Kristo biciye mu mumalayika n'umwe wiwe mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba biciye mu mumalayika n'umwe wiwe, nk'uko bivugwa mu Vyahishuriwe Yohana 22:6. Biciye muri uwo niko ibi bintu byose bimenyeshwa abagurano b'Imana, ishengero ry'umwami Yesu Kristo bwa mbere, hanyuma naho bikamenyeshwa ihanga ry'Abaheburayo. Rero ni murabe ingene iri jwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'iherezo aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Ni murabe ingene ari ubutumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Murabona, murumva ibanga ry'ubutumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi. Ubutumwa bukomeye cyane bw'inkomezi buhambaye nk'ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami
bwashushanijwe mu nzamba y'iherezo cyangwa ijwi rirenga ry'inzamba, kandi byongeye bushushanijwe mu nzamba yo mu mwaka wa yubile. Ubwo butumwa buza buriko buragaragara mu buryo buciye bugufi bwiyoroheje, kugira ngo biciye muri ubwo butumwa Kristo biciye mu mumalayika ntumwa wiwe ahamagara yegeranya abatoranijwe biwe, abamenyeshe ibi bintu byose bigira bibe vuba ku munsi w'iherezo, mu kimpumbi kigira indwi, ari wo munsi w'Imana. Twongeye ku kirangamisi imyaka yo gucegwa ikiriko, kugeza ubu twaramaze gushika mu kimpumbi cy'indwi. Nuko rero amasezerano yo mu kimpumbi cy'indwi Kristo ategerezwa kuba yaramaze gutangura kugenda arayashitsa rimwe rimwe mu mwanya waryo bikwiranye, kandi kugira ngo atumenyeshe aya masezerano yose, atumenyeshe no gushitswa kwayo uko agenda arashitswa. Yesu Kristo mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 16 aravuga ati, jewe Yesu ntumye umumalayika wanje gushingira intahe mwebwe ibyo mu mashengero. Mbega yatumye nde? Yatumye umumalayika ntumwa wiwe. Amurungikanye iki? Yamurungikanye ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, ariyo nzamba y'Imana iriko iravugira ku munsi w'iherezo, kandi iyo nzamba iriko iratangaza ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo. Kandi uko bigenda biraba, bigenda birerekanwa na Yesu Kristo avyerekana biciye mu mumalayika ntumwa wiwe. Kandi uko niko twari kuzomenya ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo ririko rirashikirizwa ku munsi w'iherezo, ku munsi w'Imana, mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo, mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kuko nk'uko Kristo yaje mu buryo bwa mpwemu yera, akaza ku ishengero ryiwe muri buri gihe yihishije kandi yihishuriye mu mumalayika ntumwa wo muri buri gihe, ukuza kwiwe nako ku munsi w'iherezo aje ku ishengero ryiwe. Uko kuza ni mu mumalayika w'umwami Yesu Kristo, ahaza yihishije kandi yihishuye, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Azazanye ijwi rirenga ry'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariko aratumenyesha aya mabanga, ibi binyegezwa byose byo mu bwami bw'Imana, amabanga yasezeranywe ko ashikirizwa ku munsi w'iherezo. Murabona, murumvise ibanga ry'ubutumwa bw'umumalayika wa Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi. Ni ubutumwa bukomeye cyane mu bundi butumwa bwose abavugishwa b'Imana bo mu isezerano rya kera bavuze, canke n'abo mu isezerano rishasha. Kandi ni ubutumwa bw'ikiringo kinini bwa dispensation, ni ubutumwa bw'ikiringo kinini cy'ubwami, ari bwo bukoreshwa isi yose n'abayibaye ko bakazokuzura ubumenyi bwo kumenya icubahiro cy'uhoraho mu kuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe ku ishengero ryiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi ubwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, muri ubwo butumwa ibiremwa abantu bazokuzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, aje nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kuko uko ni ukuza kwa Kristo ari n'ubwiza, ukuza kwasezeranywe ko gushikirizwa ku munsi w'iherezo. Kandi ubumenyi bwo kuza kwibukuza k'umwana w'umuntu ari n'ubwiza bwa se, ubwo bumenyi buzokuzura isi yose n'abayibayeko biciye mu nyigisho z'ukuza kwiwe zitangwa biciye mu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami. Icyo nicyo gituma ubutumwa bwiza bw'ubwami buriko buraza ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, kugira ngo arimenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo, mu kiringo kinini cy'ubwami n'igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Kandi nta buryo buhari bwo kumenya aya mabanga ibi binyegezwa uretse gusa biciye mu butumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo,
ku munsi w'iherezo. Ubwo butumwa buriko buragaragara mu buryo buciye bugufi bwiyoroheje. Byose byari kuzoba biciye bugufi, kandi icyo nicyo gituma Imana yari kuzoba ifise ihanga abantu baciye bugufi, abari kuzokumviriza ijwi rya Yesu Kristo, ijwi ry'umwungere mwiza, kandi bari kuzohamagagwa bakegeranirizwa mu ruhongore rw'umwami ku munsi w'iherezo. Bari kuzokwegeranirizwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ntambuko y'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi nk'uko buri ntambuko y'ishengero ry'umwami Yesu Kristo yashikijwe muri iyi myaka 2000 iheze, kandi hakaba harabayeho ikibanza iyo ntambuko yashikirijwemwo, hakaba harabayeho n'intumwa iyo Kristo yari arimwo. Ku munsi w'iherezo naho Kristo yari kuzoba afise intumwa, umumalayika ntumwa wiwe. Kristo yari kuzoba afise igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kristo yari kuzoba afise ikiringo kinini, dispensation, ikiringo cy'ubwami. Kandi Kristo yari kuzoba afise ikibanza Amerika Latine na Karayibe, kandi Kristo yari kuzoba afise ihanga abantu b'Abanyamerika Latine na Karayibe. Nimuraba uguca bugufi, nimwumve uguca bugufi kugushitswa kw'ibi bintu bigira bibe vuba ku munsi w'iherezo. Byose ni mu buryo buciye bugufi, kuko uko niko Imana yabishinze, yabigenye uhereye isi itarashigwaho ifatiro. Ibintu bikomakomeye Imana yasezeranye igihe byagaragara, byabaye mu buryo buciye bugufi, bigaragara biciye mu muvugishwa asanzwe aciye bugufi w'Imana yatumye hagati mu ihanga mu bantu baciye bugufi. Uwo akaza azanye ubutumwa buciye bugufi, kandi naho ari ubutumwa ngirakamaro cyane, naho buba ari ubutumwa bukomeye, buba buciye bugufi kuko buvugwa mu buryo buciye bugufi. Ntihakoreshwa imvugo z'amajambo, ntihakoreshwa amajambo abantu badashobora gutahura, ahubwo hakoreshwa amajambo aciye bugufi cyane. Nimuraba igihe Yohana Umubatizi yaza n'igihe mu nyuma Yesu yaza, ubutumwa bo bazana bwaza mu buryo buciye bugufi cyane, ku buryo bakoresha nk'amashusho n'ingero ibigereranyo. Bariko bagereranya ibintu bo baba bariko baravuga, barakoresha ibiti, incabiti, barakoresha n'ikigereranyo cy'inzoka. Bariko baravuga kuri ba bantu bo batashaka kumva ijwi rya Kristo. Hanyuma kandi kugira ngo banagereranye no kubambwa kwa Kristo, nk'uko Mose yamanitse inzoka y'umuringa mu bugaragwa, kandi umuntu wese yitegereza iyo nzoka y'umuringa yari imanitswe ku nkoni, imanitswe mu bugaragwa. Abantu baba bakomowe, bariwe n'inzoka z'ubumara, baritegereza iyo nzoka y'umuringa bagaca bakira, baca bakira, ntibapfa. None n'ubuhe bubasha, ubuhe bushobozi bwari buri muri iyo nzoka y'umuringa? Mwaba muzi ubushobozi bwari buri muri iyo nzoka y'umuringa? Ni ikigereranyo yari ifise, ni ukuvuga icyo iyo nzoka y'umuringa yashushanya Yesu Kristo yishyize ku rubanza, igihano cy'Imana kikamubako, gutyo agapfira ku musaraba i Karuvariyo akadupfira. Kandi umuntu wese aza muri iyi si aba yarakomowe, yarariwe n'icyaha. Icyaha aricyo mu itongo rya Edeni cyazanywe, cyatewe n'inzoka. Muri iyo nzoka Sekibi niho yari yambaye umubiri. Iyo nzoka niyo yahenze Eva. Kandi turabona ko ikiremwa muntu, umuntu aza kuri iyi si aba yarakomowe no gukomogwa kuri mw'ubumara, ugukomogwa n'icyaha. Kandi nk'uko igihano, urubanza ruba ku muntu ariwe n'inzoka y'ubumara, urubanza n'uruhe? N'urupfu. Kandi n'ingero y'icyaha nayo n'urupfu.
ariko twitegereje turavye Yesu Kristo yabambwe, tukoza ibyaha byacu mu maraso y'umwagazi w'intama, turakira, tuba bidegembya ku cyaha, turarokogwa tugakizwa ubumara bw'icyaha, kandi kugeza ubu ntitukiriko urubanza rw'urupfu, ahubwo twaragenewe kubaho ibihe bidashira. Kuko uwumva amajambo yanje akizera uwantumye, uwo afise ubugingo budashira kandi ntazoshigwa mu rukinja, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Uko niko Kristo avuga muri Yohana mutagatifu ikigabane cya 5 umurongo wa 24 no muri Yohana ikigabane cya 6 umurongo wa 40. Rero murabona ingene iriya nzoka y'umuringa yamanitswe ku nkoni mu bugaragwa yashushanya Yesu Kristo apfiriye ku musaraba i Karuvariyo, kuko urubanza igihano cyategezwa kuza kuri twebwe, igihano cy'urupfu Kristo niwe yakishizeko. Icyo gihano urwo rubanza ruza kuri Kristo, kandi icyo nicyo gituma, kubera ko umuringa ushushanya igihano cyangwa urubanza rw'Imana ruciwe, igihano cy'Imana gitanzwe, turabona ko urubanza, igihano cy'Imana cyaje kuri Yesu Kristo. Yaraciriwe urubanza, yarahanwe kugira ngo adupfire ku bw'ibyaha byacu. Rero nimurabe uburyo bumwe rudende bwo gukira ugukomogwa n'icyaha, ugukomogwa n'inzoka, gutyo bikadukuramwo ubumara bw'icyaha, bikadukuramwo ubwo buryo, bukadukuramwo ubumara inzoka yazanye mu itongo rya Edeni. Uburyo bumwe rudende buhari no kuraba Yesu Kristo yabambwe, tukoza ibyaha byacu mu maraso y'umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo. Icyo nicyo gituma iriya nzoka, ya nzoka y'umuringa, yaregiriye akamaro ihanga ry'Abaheburayo, kuko yari ishusho n'urugero, yagereranya Yesu Kristo yapfiriye ku musaraba Karuvariyo. Kandi nimba ishusho n'urugero, nimba ikigereranyo cyaragize akamaro kugira ngo gikize urupfu ababa bakomowe n'inzoka z'ubumara, mbega kangahe Yesu Kristo nawe agira akamaro kugira ngo twebwe ntidupfe, ahubwo tubeho ibihe bidashira. Turabonye rero iki kigereranyo, igishushanyo, ikigereranyo cyashyizwe hariya mu isezerano rya kera. Rero murabona ingene Kristo yagiye aragaragara uva mu gihe uja mu kindi. Kristo uwabambwe akazuka ku munsi ugira gatatu, ni ukuvuga ku munsi w'Imana. Mu nyuma amaze gupfa ku munsi ugira gatanu, ku munsi wa gatanu. Rero murabona ingene Kristo yagumye agaragara uva mu gihe uja mu kindi, agaragara biciye mu mumalayika n'uwo muri buri gihe. Kandi igihe bumva ijwi rya Kristo muri buri gihe, abo bantu bitegereje baravye Yesu Kristo, baravye Yesu Kristo agaragaye biciye mu mumalayika n'uwo muri buri gihe. Kandi abo baravye ku musaraba i Karuvariyo kugira ngo boze ibyaha byabo mu maraso y'umwagazi w'intama, gutyo rero bozwe icyaha cyose, gutyo hanyuma baronke kuvuka ubwira kabiri, baronke mpwemu yera, binjire mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Gutyo rero babe bari mu mubiri w'ibanga wa Yesu Kristo, bafite ubugingo budashira, kuko twakiriye mpwemu wa Kristo. Igihe twamwakira mpwemu wa Kristo, twakiriye ubugingo budashira. Kandi ubu gusa hasigaye ko turonka impinduka z'uyu mubiri wo ku isi. Uyu mubiri upfa uhinduke uba umubiri udapfa. Ku bamaze gupfa, abo imibiri yabo ipfa yamaze gupfa, Kristo abo azobaha umubiri mushasha,
uwo bazozuka barimwo. Kuri twebwe natwe abakiriho tukaguma turi bazima, turi muri iyi mibiri ipfa, kugeza abera bo mu isezerano rishasha bazutse, nitwababona tuzoca duhindurwa. Impinduka zizokoreka muri iyi mibiri ipfa, uturemangingo twacu tuzohinduka, gutyo rero tuzoronka umubiri mushasha. Kuko uyu mubiri upfa uzorengegwa, uzomigwa n'umubiri udapfa. Uko rero niko tuzoronka umubiri mushasha, kandi ibyo byasezeranywe ko biba ryari ku munsi w'iherezo, kandi biba mu nzamba y'iherezo, ni ukuvuga ku nzamba ya nyuma, mu gihe aho inzamba ya nyuma izoba yavuze. Kandi ni inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Iyi nzamba iriko iravuga ku munsi w'iherezo, iriko iratanga ubutumwa bwayo, ibuha abana b'Imana bose, iriko irabahishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, iriko irabereka ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, aje mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Kandi nk'uko Kristo yaje muri buri gihe, akaza biciye mu mumalayika n'umwe wo muri buri gihe, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, naho aza biciye mu mumalayika n'umwe wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ariwe mumalayika w'umwami Yesu Kristo. Aza nk'intambwe mu muryango wa Yuda, Kristo aza nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Aho rero Kristo aravugisha ishengero ryiwe, akaribwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, aribibwira biciye mu mumalayika n'umwe wiwe, uwo Kristo yari kuzoba yihishijemo kandi yihishuye ku munsi w'iherezo, ariko aratumenyesha ibi bintu byose bigira bibe vuba, bikabera kuri uyu munsi w'iherezo. Rero turashobora kubona ubunini canke ubukomezi bw'ubutumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo, ariko kandi vyongeye turashobora kubona no guca bugufi, ukoroha, ukwiyorosha, ingene uko ubu butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bwari kuzozamwo mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Turabonye, turumvise ibanga ry'ubutumwa bw'umumalayika wa Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi. Ubwo butumwa buriko burazanwa mu mvugo, mu majambo yiyoroheje, kugira ngo abatoranijwe n'Imana bose bashobore kubutahura. Kandi mbere n'imvugo canke amajambo y'ibigereranyo n'ibitutu n'amashusho n'ingero, ibintu biri muri Bibiliya, ibintu ku bantu bigoye bukebuke kubitahura. Kristo biciye mu mumalayika wiwe azoba ariko arabitanga mu buryo busanzwe, mu buryo buciye bugufi, azobigira ivyoroshe kugira ngo dushobore kubitahura. Ni ukuvuga ko Kristo biciye mu mumalayika n'umwe wiwe azotubwira kuri ivyo bintu bikomeye cyane vyashyizweho mu buryo bw'ibigereranyo mu vyahishuriwe Yohana no mu bindi bigereranyo bitandukanye biri muri Bibiliya, ibintu bivuga kuri iki gihe. We rero azodusigurira ivyo bigereranyo mu buryo buciye bugufi cyane, kugezaho n'abana bato bazobitahura, kuko ubutumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo buza mu buryo buciye bugufi, mu buryo bwiyoroheje kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi ihanga naryo rizobwakira naryo nyene rizoba rihanga, bazoba ari abantu baciye bugufi, kuko hamwe Imana irungitse ubutumwa bwayo biciye mu mumalayika n'umwe wayo, ikaburungika mu buryo buhanitse, buyobeye, bufobetse, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana, abantu baciye bugufi ntiboshoboye kubutahura. Botegereje kubanza kujya kuri kaminuza, hanyuma bakaja mu iseminari, bakaja kwiga, bakaronka urupapuro impamyabushobozi muri teologiya, kugira ngo bikunde ko batahura ubutumwa bufobetse, buhanitse, buyobeye, bugoye. Ariko kubera ko buza mu buryo buciye bugufi, n'abana bato bataraja no kw'ishuri barashobora kubutahura.
ni nk'uko byagenze mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Ariwe igihe yinjira i Yerusalemu yanesheje, bariko bararirimba bati hoziyana, hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho, hashemezwe umwami aje mu izina ry'Uhoraho, hashemezwe ubwami bwa Dawidi. Ibyo bintu byose bariko barabiririmba bakavuga bati hashemezwe uwuje mu izina ry'Uhoraho, bariko baravuga kuri Yesu Kristo. Murabona, bari bafise ubumenyi bwo kuza kwa Mesiya, ukuza k'umwami wa Isirayeli. Babana abariko baratangaza ibi bintu, murabona, bari batahuye, bari bazi batahura ukuza kwa mbere kwa Kristo. Ariko abanyabwenge mu by'iyobokamana bo muri teologiya nk'umuherezi mukuru n'abagize inama nkuru y'ikombe, abo nabo nyene bari abanyateologiya, bari abantu bize cyane, bari abahanga bo mu idini ry'Abaheburayo. Abo nimurabe ntibatahuye ukuza kwa mbere kwa Kristo, kuko uko kuza kwagaragaye gute? Mu buryo buciye bugufi. Mu buryo buciye bugufi niko hashikijwe kuza kwa mbere kwa Mesiya, kandi yaje azanye ubutumwa buciye bugufi, ari bwo batashoboye gutahura baba dogiteri, abahanga mu vya teologiya, kuko bo bari biteze barindiriye ubutumwa bwoza bufobetse bukaza buvuga mu majambo ya hariya y'abanyateologiya, ariko bwaje mu majambo avuga ngo ibiti, incabiti, ingano, ugwamfu, itanure ry'umuriro, inzamba cyangwa ijuru rirenga ry'inzamba, abamarayika, hakavugwa ibicu n'ibyo bindi bintu nk'ivyo. Ni muri abo uburyo buciye bugufi bw'ingene ubutumwa bwaje mu kuza kwa mbere kwa Kristo, kandi abaciye bugufi barabutahuye. Ariko abantu bahanitse bakomeye bafise ubumenyi bukomeye mu vya teologiya, abo baragize ingorane zikomeye cyane kuri ubwo butumwa no kuri uwo musore w'i Nazareti yitwa Yesu. Muri we hariko harashikirizwa ukuza kwa mbere kwa Mesiya. Uko kuza kwari kwarasezeranywe ko gushikirizwa hagati mu ihanga ry'Abaheburayo. Imana yarashikije amasezerano yose ahwanye no kuza kwa mbere kwa Mesiya, iyashikiriza mu mubaji asanzwe aciye bugufi w'i Nazareti. Mbega ninde yari kwibaza ku muntu w'umwubatsi ko yari kuba ugushitswa ko kuza kwa mbere kwa Mesiya, umwami wa Isirayeli? Ihanga ry'Abaheburayo bari biteze umwami, ariko haca haza umubaji. Ariko uwo mubaji yari umwami w'abami n'uganza abaganza, umwami w'uburinganire bw'indwi, umwami w'uburinganire bwa gatandatu, n'umwami w'ubu buringanire bwo ku isi nabwo. Rero turashobora kubona ingene Imana ishitsa aya masezerano ya Mesiya ikayashitsa mu buryo buciye bugufi. Buri gihe ni Imana mu buryo buciye bugufi. Integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo yabivuze neza. Yavuze ko byose byari kuzoba biciye bugufi vyiyoroheje mu bijanye no gushitswa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo, ku bijanye no gushitswa kw'ikimatanijwe kigira indwi. Kandi yavuze ko byari kuzoba nko mu gihe cyo kuvuka kwa Yohana Umubatizi no kuvuka k'umwami Yesu Kristo avukiye hariya mu ruhongore. We yaravuze ati, nitutaba amaso tutagavye bizoduca hejuru biducike, kuko bizoba mu buryo buciye bugufi bwiyoroheje. Izoba ari Imana igaragaye mu buryo buciye bugufi, iriko irashitsa isezerano ryo kuza k'umwami aje nk'intambo yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Nicyo gituma igihe Yohana intumwa, igihe yariko ararira, umukuru nawe akamubwira ati, Yohana reka kurira, intambo yo mu muryango wa Yuda yaranesheje kugira ngo azingurure igitabo amenye ibikimatanije ndwi. Intambo yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi, yaranesheje.
Yohana aravye kugira ngo abone intambwe, yabonye umwagazi w'intama. Iyo ni Imana mu buryo buciye bugufi. Intambwe yije yicikije bugufi, yiyoroheje nk'akagazi k'intama. Rero murabona ko Yohana ibyo bintu yabibonye, kandi yabonye intambwe yo mu muryango wa Yuda, ayibona nk'umwagazi w'intama, kuko Yohana yari yamenye Yesu. Uwo niwe ntambwe yo mu muryango wa Yuda, kandi niwe mwagazi w'intama w'Imana. Yohana yari yamenye Yesu nk'umwagazi w'intama w'Imana wari gukura ibyaha by'abari mu isi, kandi yarabikuyeho igihe yapfira ku musaraba i Karuvariyo. Uko niko Yohana umubatizi yerekanye ukuza kwa mbere kwa Kristo. Ariko mu mwanya murabona ingene umukuru yeretse Yohana ukuza kwa kabiri kwa Kristo, aje nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda. Rero murabona ingene ku munsi w'iherezo integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo ategurira inzira Kristo, marayika w'isezerano, intumwa y'isezerano, kugira ngo Kristo aze nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, aze nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Uko niko integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo yavuze, niko yavuze ko Kristo yari kuza ku munsi w'iherezo. Ni Yesu Kristo aje mu buryo bwa mpwemu yera ku ishengero ry'iwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami ku munsi w'iherezo, kandi ariko arihisha, yongera yihishura biciye mu mumalayika ntumwa wiwe. Ariko aratuvugisha akoresheje ijwi rirenga ry'inzamba, no kuvuga akoresheje inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami biciye mu mumalayika ntumwa wiwe. Ariko aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Umumalayika w'umwami Yesu Kristo, si umwami Yesu Kristo, ariko umwami Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera, nk'uko yabaye muri buri mumalayika ntumwa wo muri buri gihe cy'icengero ry'abanyamahanga. Umwami Yesu Kristo yari kuzoba ari mu mumalayika ntumwa wiwe wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami, ahari yihishije kandi yihishuye. Ariko aratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi ariko arashyitsa ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba ku munsi w'iherezo. Nimurabe ingene aza ku munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, akaza yihishije kandi yihishuriye mu mumalayika ntumwa wiwe. Kandi ubutumwa bwa Yesu Kristo bwumvikana biciye mu mumalayika ntumwa wiwe, burugurura burahishura iri banga ryo kuza kwa Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu yera. Akaza biciye mu mumalayika ntumwa wiwe, aje ku ishengero ry'iwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami. Nk'uko yaje ku ishengero ry'iwe mu bihe byarenganye, akaza yihishije kandi yihishuriye mu mumalayika ntumwa wo muri buri gihe. Ni ukuvuga ko Kristo aho yahashushanyirije muri buri mumalayika ntumwa, yarahashushanyirije ukuza kwiwe guhwana n'umunsi w'iherezo, uko akora biciye mu mumalayika ntumwa wiwe. Hariya vyariko birishushanyiriza muri buri mumalayika ntumwa wo muri buri gihe, kugira ngo hanyuma ku munsi w'iherezo aze mu mumalayika ntumwa wiwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi biciye mu butumwa Kristo azoba ariko arashyira mu mumalayika ntumwa wiwe, ariko arabushyira mu mutima no mu kanwa k'umumalayika ntumwa wiwe. Uko niko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rizoronka ubumenyi bw'aya mabanga, ibi binyegezwa byose, aya mabanga, ibanga ryo kuza kwa Kristo azananye n'abamalayika biwe mu ishengero ry'iwe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini cy'ubwami ku munsi w'iherezo. Ni ukuvuga mu kimpumbi cy'indwi aje yihishuye kandi yihishuriye mu mumalayika ntumwa wiwe, biciye mu mumalayika ntumwa wiwe. Iryo niryo banga ry'umumalayika w'umwami Yesu Kristo, kandi ibanga naryo ry'ubutumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi
nuko ubwo butumwa ari ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, nuko ubwo butumwa ari ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba, inzamba y'iherezo. Inzamba iyo Pawulo mutagatifu yavuze n'umwami Yesu Kristo nawe yarayivuze. Umwami Yesu Kristo yaravuze kuri iyi nzamba, iri jwi rirenga ry'inzamba muri Matayo ikigabane cya 24 umurongo wa 31, ati umwana w'umuntu azotuma abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba bakoranya abatoranijwe biwe bose. Byongeye na Pawulo mutagatifu yarabivuze mu Bitesalonika ba mbere ikigabane cya 4 umurongo wa 13 kugeza ku 17, no mu Bikorinto ba mbere ikigabane cya 15 umurongo wa 50 kugeza ku wa 55. Byaravuzwe no mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo w'10 kugeza ku 11, naho nyene haraboneka iryo jwi rirenga ry'inzamba no mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 1. Kandi ico nico gituma umumalayika w'umwami Yesu Kristo arungikwa kugira ngo aze ashinga intahe y'ibi bintu bitegerezwa kuba vuba, kuko uwo abafise ijwi rirenga ry'inzamba canke inzamba y'iherezo, no kuvuga yuko abafise ijwi rya Kristo kuri uyu munsi w'iherezo, kuko uwo ni akanwa ka Kristo. Ijwi rya Kristo kuri uyu munsi w'iherezo riba ririko riratumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba muri iki gihe cya nyuma. Yohana yarashatse kumusenga kuko yari abonye Kristo yihishije kandi yihishuriye muri we, ariko aratubwira ibi bintu bigira bibe vuba. Ariko uwo mumarayika yaramubwiye ati sigaho ntubikore, kuko ndumugurana umugenzawe na mugenzi wa bene so abavugishwa n'Imana, Imana bari usenga. Ivyo turabibwiwe na Yohana mutagatifu mu Vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 umurongo w'9 kugeza ku 10, no mu Vyahishuriwe Yohana 22 umurongo w'8 kugeza ku 9. Ivyo bimeze uko kuko umumarayika w'umwami Yesu Kristo si umwami Yesu Kristo, wewe namuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo kinini cy'ubwami, yarungitswe na Yesu Kristo amurungikanye ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami, aribwo butumwa akoresha akamenyekanisha ibi bintu byose bigira bibe vuba. Turabonye ibanga ry'ubutumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo mu buryo bwiyoroheje buciye bugufi. N'ubutumwa bwasezeranywe ku munsi w'iherezo, n'ubutumwa bwasezeranywe ko buza mu kiringo cy'ubwami n'igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, kugira ngo bwumvirizwe n'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Kandi ubu nibwo butumwa buzotuma ibiremwa abantu buzura ubumenyi bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo n'ubumenyi bw'ibintu byose bifitaniye isano no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami buca hirya no hino canke buvuga ibijyanye no kuza kwa kabiri kwa Kristo. Rero turashobora kubona ingene buhambaye ubutumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo. Ubwo butumwa bugaragaye mu buryo buciye bugufi, mu buryo bwiyoroheje busanzwe bworoshe, ariko ubwo butumwa bwari bwarasezeranywe ko bwigishwa, ko butangarizwa kuri uyu munsi w'iherezo. Ubwo n'ubutumwa bw'ijwi rirenga ry'inzamba n'ijwi rya Kristo byumvikana biciye mu mumarayika ntumwa wiwe, ariko aravugisha ishengero ryiwe kuri uyu munsi w'iherezo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka n'ikiringo kinini, dispensation y'ubwami. Ibanga ry'ubutumwa bw'umumarayika wa Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi. Byose birasanzwe biroroshe biciye bugufi mu butumwa bw'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, aribwo butumwa bwa Yesu Kristo buza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Ntihagire umuntu n'umwe agerageza kubugira ubugoye ubu butumwa. Ubu butumwa mu bugumize busanzwe bwiyoroheje buciye bugufi, neza neza nk'uko bwagumye buriko buraza buvuye kuri Yesu Kristo, buza biciye mu mumarayika ntumwa wiwe. Kandi ni bande bari kuzokumviriza ubutumwa bw'umumarayika w'umwami Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi? Abo bantu barihe? Turi ngaha, turi hano muri Amerika Latine na Karayibe,
bariho ngaha muri Mexique, muri Repubulika ya Mexique no mu bindi bihugu byose byo muri Amerika Latine na Karayibe. Barahari bariko barakira ubutumwa bw'umumalayika w'umwami Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi. Ese imigisha ya Yesu Kristo, marayika w'isezerano, ese iyo migisha yoba kuri umwe wose wo muri mwebwe ikaba no kuri jewe nanje, kandi vuba abatoranijwe bose basigaje guhamagagwa no kwegeranywa bakira ubutumwa mu buryo buciye bugufi, begeranirizwe mu ruhongore rw'umwami mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, hanyuma twese duhindugwe, tuzamugwe, tujanwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Kuri jewe yari amahirwe kuba nari kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'ibanga ry'ubutumwa bw'umumalayika wa Yesu Kristo mu buryo buciye bugufi. Ndabashimiye cyane kuba mwanteze amatwi mubikunze, kandi mubandanye mugira umunsi wuzuyemo imigisha y'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Reka dusigarane bundi bushasha na Revera Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice muri uyu mwanya. Imana ibahezagire, ibahe umugisha kandi barindi bazigame mwese. Imana iguhe umugisha Miguel.